mu ntumbero yo kugwiza umwimbu mu burimyi no kuduza amikoro mu miryango. Ishiramwe World Relief ryaratanze kuri wa gatatu igenekerezo rya 2026 ruhuma 2025 imbuto za kijambere ku bene igihugu bo mu mashure ndimo 66 akorera ku mitumba 22 yo muri komine Bugendana y'intara ya Gitega kugira ngo bazotere muri iki gihe c'impeshi. Izo mbuto zigizwe n'ibiharage vyo mu bwoko bwa kinure bungana n'ibiro 5148, ishwagara ingana n'ibiro 6600 hamwe n'imbuto zo mu bwoko butandukanye zigizwe n'amashu, bitunguru vyera, ibitunguru bitukura, intore, irengarenga n'ibitunguru vy'amababi bingana n'ibiro 30. Nko vyashikirije n'uwaserukiye ishirahamwe World Relief Salomoni Baharire, ayo mashure ndimo yahawe imbuto agizwe n'abanywanyi bangana n'1925, ndetse igice kinini kigizwe n'abakenyezi, aho abakenyezi bangana n'1777 mugihe abagabo nabo ari 448. Salomoni Baharire avuga ko icivugo ari ugukoresha umwavu w'ikirundi n'imiti kama abene gihugu bihinguriye kurima batababaza isi hamwe no kuyisasira. Salomoni Baharire yasavye abo bene gukoresha izo mbuto bahawe ico zagenewe gutyo gushigikira imbonakazoza y'igihugu ndetse baze banaronke umwimbu mwiza n'umusesekara. Yarakengurukiye cyane abajeje intwaro ukuntu bakorana neza ndetse n'abafundi b'indimo ukuntu bitanga batiziganya mu gutanga ubumenyi ku bene gihugu kugira ngo bamenye gutera kijambere. Izi mbuto rero zose zitanzwe mu ntumbero yo kugwiza umwimbu mu burimyi ndetse no kuduza amikoro mu miryango muri no komine ya Bugendana. Hari icivugo rero cacu nk'uno mugambi naco kikaba gishingiye ku bintu bitatu nyamukuru ari byo bikurikira. Icya mbere nuko ni gukoresha umwavu kama n'imiti kama. Umwavu kama mu gutabira imirima ndetse n'imiti kama mu kuvura ibitegwa. Muri icyo civugo nyine kandi harimwo ubuhinga bwo kurima tutababaza isi ndetse no gusasira ibitegwa. Nitworangiza rero iri jambo tudakengurukiye abajeje intwaro ku nzego zitandukanye ingene dukorana neza, mbere bakaba banashitse ngaha kudushigikira muri iki gikorwa cyo kunezeranwa n'abene gihugu aho bahava bakira izi mbuto. Umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari w'intara ya Gitega J.P.G yamenyesheje ko ataterambere ryoshoboka uburimyi n'ubworozi budashizwe imbere. J.P.G nawe nyene yasavye abo bene gihugu baronkejwe iyo mbuto y'ibiharage kuzoyikoresha ico yagenewe kuko batayibahaye ngo baje kuyifungura. Yasavye kandi ko nizo z'imboga bahawe bozikurikirana neza kugira ngo bazoshobore kuronka umwimbu umeze neza. Ikindi yabasavye ngo nuko boshira mu ngiro inyigisho bahawe n'abafundi b'indimo kugira ngo bagwize umwimbu eka bongere baragwize inyigisho ku bandi mu kibano kugira ngo babigireko. Babivuze neza, si ivyo mufungura, ni ivyo guteragira kugira ngo bizokunguka. Abantu murabumva gahembe, ni ivyo guteragira kugira ngo bizokunguka. Bijya biro batweretse babivuze neza, ntibabihaye kugira ngo bibe ariwo mutahe wonyene kuri uno mwaka, bije gusahiriza bibe nk'akarorero keza. Ni imbuto zirobanuye, bibe mugira akarorero keza kazoha akarorero no ku bandi mutari kumwe ngaho n'abandi batari muri aya mashure ndimo. Ica kabiri, izi mboga babahaye ni imboga zimbuka kandi Bugendana ntitwidoga, mwari musanzwe muri imboga za kijambere, baje n'ubundi kubasahiriza urabona nani ndaraba bimeze neza. Ibande bari bwarime imboga zivuye mu gikopo nk'iki, hari n'umwe nakabirya babazaniye. Uje rero kubifata nka nkama, ukuntu babwiye muzobiteragira uyifate nka nkama. Ahasigaye amadamu menshi ndakubarambirako nuko ziya nyigisho babahaye muzifata nka nkama kugira ngo turabe vy'ukuri ko mbona kazoza
yuko mu 2040 buri gihugu cifashe 2050 igihugu giteye imbere nuko bitangura kandi tugiye gutya tuzobishikako. Abenegihugu baronkejwe izo mbuto barashima ibyo barangurirwa n'ishirahamwe World Relief kuko bakuye ubumenyi butandukanye kubijanye n'uburimyi. Hama uyu mugambi wa World Relief ine wacu bugendana nko ku mutumba jewe imvako ico no kwishima cyane kuhera kuri Nyabarega twebwe twari tumenyereye yari Nyabarega ivumburwa haciye amezi 6. Ikintu ratungutse cyane ubu turamaze kunguka amezi 5 n'imisi hejuru kubera umwavu wa Nyabarega dukora ubu umara ukwezi kumwe hagati y'ukwezi kumwe canke imisi 21. Hama rero ikindi twokwishima hari ibintu twahora tupfisha ubusa tutazi yuko ari umwavu umeze neza. Ibyatsi byo mu ndimiro twabiharura tubizika canke benshi bakabiturira. Ibyatsi byo mu ndimiro navyo twasanze ari agaciro kanini kuko biri mu bituma umwavu wihuta gusha. Hama rero ikindi twokwirata baratwigishije guhingura imiti y'ikirundi dukoresheje ibiti twiterera twebwe nyene. Twari tumenyereye imiti y'ikizungu tugasanga izimvye bamwe tukanayikoresha tutazi ngene tuyikoresha bakaca batubwira yuko aho onye twohahoneye twosanze ku magara yacu n'ay'ibibondo vyacu twariko tutera tuja mu mahonero. Ico rero twogishima cyane kubera twasanze nk'imiti myinshi iratwegereye iyindi nayo baratwemereye yuko bazoyituzanira tukayigwiza. Mwomenya ko uretse ico gisata c'uburimyi n'ubworozi ishirahamwe World Relief risanzwe rirangura n'indi migambi itandukanye y'iterambere gushigikira imiryango mu kibano biciye ku mashengero, gushigikira ingo n'imiryango, guharanira agateka k'abana n'abakenyezi n'ibindi.